bukeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ikaze muri studio zino samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Turi ku munsi wa kane w'igenekerezo rya 2023 ukwezi n'ukwa Rusama n'umwaka 2019. Ikiganiro ni nyigisho ndoramana mwama mukurikirana ku minsi yose ya kane burindwi. Ngo kwemera Yezu umwana w'Imana yapfuye akazuka kudutegereza gukundana. Kanatsinda mu ijambo ry'Imana ryanditswe n'umutumwa Yohani ikigabane ca 15 kuva ku karongo k'9 gushika ku k'14 aravuga hati ngiri bwirizwa ryanje mukundane nkuko nabakunze. Two kwibaza tuti none ni gute twoguma mu rukundo rwa Yezu Kristu? Uwemera izuka none yoguma avyerekana gute canke akanabigendera gute na narijya tukiri mu gihe cyo guhimbaza Pasika? Ngivyo ivyo tugiye guca ijya nino mwa kino kiganiro cinyigisho ndoramana cuno munsi. Umutumire n'umusaserdoti w'umukama kandi Paulo Butoyi ni wagarutse kutugaragariza no kutwigisha cyane kwa rino jambo twatanguye tuvuga. Mbanze ndamuramutse ndamuhe n'ikaze musaserdoti, kaze ni yanyu. Ego mera koze Arsigordien, mwaramutse namwe mwese muri ko murumviza Radio Maria Burundi. Mwara ya mahoro. Ego twara ya mahoro. Murakoze cyane. Kino kiganiro kigiye kuremeshwa nanje Alexis Gordien mubona. Lambeli Ntakarutimana na mugenzi wari karamenyereza nibo bagiye kudufasha kugira ngo ano majwi ino nyigisho bize gutuma muyumva neza. None musaserdoti, ngo kwemera Yezu umwana w'Imana yapfuye akazuka kudutegereza ugukundana, ivyo ubisigura gute? Ego murakoze Alexis Gordien nimubona kumpa ijambo nkuko mujije kubyumva mu ntangamarara. Uyu munsi muri nyigisho ndoramana dushimikira cyane ku nkurikizi zo kwemera Yezu Kristo umwana w'Imana yapfuye akazuka, byo bidutegereza gukundana hagati yacu. Turishimikiza rero ijambo ry'Imana dusanga mu njiri twashikirijwe na Yohani Muyanda kigabane ca 15 kuva ku karongo k'9 gushika karongo ka 14. Dusoma aya majambo tuti: uko dawe yankunze niko nanje nyene nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwazigama amabwizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nyene nazigamye amabwizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Nababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ngiri bwirizwa ryanje nimukundane nkuko nabakunze. Nta ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Muzo bagenzi banje mukoze ico ndabategetse. Ngiri jambo rero bavukanyi tugomba kwishimikiza dushaka kwibukanya ibijanye no kwemera Yezu Kristo umwana w'Imana yapfuye akazuka. Uko kwemera aho kudushikana nyakudushikana, kandi ibigaragaza neza ko vy'ukuri twemera ko Yezu Kristo umwana w'Imana yapfuye akazuka. Ko twemera ko Yezu yapfuye akazuka, mbega uko kwemera kudutegereza iki? Kini kibazo ca mbere. Mani majambo, mbega icerekana ko twemera ko Yezu yapfuye akazuka ni giki? Atari kuvyemera kubw'amajambo canke kubivuga, ariko icerekana ko vyigaragaza mu buzima bwacu ni giki? Mu mugenderanire na Yezu no mu mugenderanire yacu n'abandi. Inyishu kuri ivyo bibazo turayihabwa n'ijambo ry'Imana mpejeje kubasomera. Twibukanye ubwa mbere ko izuka rya Yezu Kristo ari shingiro ryo kwemera kwacu. Ico kirahambaye kwama tucibutswa. Ukwemereye izuka rya Yezu Kristo ndio shingiro ryo kwemera kwacu. Kwemera kwacu gushingiye ku kwemera Yezu yapfuye akazuka, Yezu
umwana w'Imana. Pawulo arabishingira intahe mu majambo dusanga mu ibaruwa rya mbere yandikiye abanyakoroni ikigabane cya 15 kuva ku karongo ka 14 gushaka karongo ka 19 mu nkundirenda yagaruke ko nayo Kristo niyaba atazutse ibyo twigisha n'ivy'ubusa rero kandi ukwemera kwanyu nukubusa. Bisubiye kandi dusa n'abashingira Imana intahe y'ikinyoma kuko twayishingiye intahe yuko yazuye Kristo nayo itamuzuye. Usangwa bapfuye batazuka. None abapfuye niba batazuka na Kristo nyene ntiyazutse. Nayo Kristo niyaba atazutse kwemera kwanyu ni kugira imvura muracari mu bicumuro vyanyu bitaye ko kandi n'abapfuye muri Kristo bapfuye akagirire. Nitwaba twizigiye Kristo muri ubu buzima gusa turateye ikigongwe kurusha abandi bantu bose. Kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye abariwe abatangurira. Kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye abariwe abatangurira. Ku munsi wa Pentekoti Petero yashinga intahe izuka rya Yezu muri aya majambo: Ben Israel mwese bimenye kandi sivy'imbeshere umwe Yezu mwabamba Imana yamugize umukama na Kristo. Tabisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane cya 2 akarongo ka 36. Ahandi naho biri inama nkuru y'igihugu Petero avuga ati nimuze mwabimenya mwese n'igihugu cumve ko ico kimuga cyakijijwe n'izina ry'umukama wacu Yezu Kristo Munyanazareti umwe mwebwe nyene mwabamba Imana ikamuzura akava mu bapfuye. Amajambo turasanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane cya 4 akarongo k'10. Ukwemera izuka rya Yezu bavukanye n'intango y'ubuzima bushasha bwerekeza mu buzima budahera, ubuzima bw'imyaka yose. Nuvuga ko uwemera Yezu yapfuye akazuka ntaba cihambiriye ku buzima bwo ngaha ku isi, ntaharanira amatungo igihe cyose, ubukuru n'ivyo vyose biryohera abantu bisi. Yamiza nyabona gatima ku vy'ijuru, nta kindi ashira imbere atari urukundo, akarugendera mu buzima bwiwe arangura ibikorwa by'ikigongwe cyerekeye umubiri n'umutima kuko ari vyo bizodushikana mu ijuru. Yo rero ari intangamarara. Tugarutse ku ijambo ry'Imana, Yezu aratangaje cese abwira bamwe 11 natwe atubwira uyu munsi, abwira mwebwe muri ko murumviriza Radio Maria Burundi ko ari umwana w'Imana akundwa na Mana se wiwe. Uko dawe yankunze niko nanje nyine nabakunze. Ko dawe yankunze niko nanje nyine nabakunze. Ubuzima bwa Yezu umwana w'Imana ni kwakira urukundo rwose ruva kuri Mana se, kuko urukundo ntigwigungira ko, urukundo ntigwiyugarana, urukundo rugurukiye bose, urukundo ruritanga. Nico kiranga urukundo, gutanga vyose n'ukwitanga wewe nyene. Mweranda Tereza umwana wa Yezu numaso heranda avuga ati urukundo n'ukwitanga, n'ugutanga vyose n'ukwitanga wenyene. Mu Gifaransa, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Yezu rero ya data aratanga urukundo rwose akaruha mwana nawe akagwatira. Hagati ya Yezu mwana w'Imana na data so wa Yezu Kristo mukama wacu Yezu Kristo hari urukundo nigo rubafata, maze mu kinyegezo wacu butatu bweranda Mana imwe ko gutanga nuko kwakira bivamwo Mana mutima mweranda rukundo rwa data na mwana.
iryo jambo rero muca mwumva ko ritwerekeza ku kinyegejwa c'Imana, Imana imwe yo Data, Mwana, Mutima Mweranda, ya Mana muryango wa Data na Mwana na Mutima Mweranda. Urukundo ruca rutwerekeza ku Mana, kuko Imana ni rukundo. Data akunda Mwana rukundo rwose, Mwana nawe akakira ubwo rukundo, maze muri uko gutanga no kwakira hakavamo ni wa persona wa gatatu ari Mutima Mweranda. Yezu mu kuza ku isi akarangura ishaka rya Data, yerekana ko akunda Data kandi akarangura ico Data ashaka. Nivyo Yezu yabwiye bamwe 11 ariko basezera avuga ati singisubira kubaganiriza kuko umutware w'iyisi yaje, ntaco ashobora kungira, ariko reke isi menye ko nkunda Data, nkongera ngakora nkuko yantegetse. Turabisanga mu Injili kwa Yohana Mweranda kigabane ca 14 akarongo ka 31. Gutanga ubuzima kugira ngo abantu bakire. Yezu rero icyo nico yaje kurangura. Icyo Data yamutegetse ni gutanga ubuzima, kwitanga kugira ngo abantu bakire. Yezu rabigaruka ko muri amajambo havuga ati icyo Data nkundira nuko ntanga ubuzima bwanje kugira ngo ndabusubireko. Ntawubunyaka, ni jewe nyene ubwanje ndabutanga, ndi n'ububasha bwo kubutanga n'ubwo kubusubirako, nibyo bwirizwa nahawe na Data. Turabisanga mu Injili kwa Yohana Mweranda kigabane ca 10 kigaba karongo ka 17 na ka 18. Mu kwitanga ku musaraba, Yezu rero yerekanye urukundo rutuziganya adufitiye. Urukundo ye afitiye Data yamutumye, ariko kandi n'urukundo afitiye twebwe abantu yaje gucungura. Kwa rukundo rero yakundwa na Data nibwo yatweretse urukundo rwose. Yavuze ati ntawe ushobora kurusha urukundo uviguze abagenzi biwe. Bavukanyi, nta kindi kimenyetso cerekana urukundo gisumba uku Yezu yatwitangiye, yemeye akababara, agapfa, agahambwa, hanyuma akazuka mu bapfuye. Nta ushobora kurusha urukundo wiguza abagenzi biwe. Nta kindi cerekana urukundo gusumba atari ko kwitanga. Yezu aremerera aradupfira ku musaraba kugira ngo dukire, turonke ubuzima bw'Imana, turonke inema y'Imana mu ibatisimu, Mutima Mweranda tugereremwo, maze tuzotorane ubuzima budahera. Ukwemera Yezu yapfuye akazuka, ukwemera tugaragaza, dutegerezwa rero kukwerekana ubwa mbere mu bunywanyi dufitaniye na Yezu Kristo. Twerekane ko vy'ukuri turi aba Yezu Kristo, abayoboke biwe, tumufise ku mutima, tunywanye nawe. Ubwo bunywanyi nibwo Yezu yavuze muri aya majambo, ni mugume mu rukundo rwanje, ni mugume mu rukundo rwanje. Ugumye mu rukundo rwa Yezu niwe agamburuka, maze ubwo bugamburutsi bugatuma rwa rukundo rukura muri twebwe. Kwa rukundo hagati yacu rukura muri twebwe, kuko tugamburukiranira, kuko dukoreranira ineza. Ugumye mu rukundo rwa Yezu niwe kandi yama vyinshi, kuko tutari kumwe ataco twokwishoboza, nka kujya kwishami ritari ku mutumba w'igiti ridashobora kwama ivyamwa, ari amavoka. Kubakunda amavoka, ivoka tuyisanga ku ishami, mbwa ishami naryo ribari ku mutumba w'igiti. Umutumba ni weza ukagaburira y'amashami agatanga amashurwe, amashurwe nayo akavamwo ivyamwa biryoshe, nk'amavoka, ari mihwi, ari imicungwe, ari mandarina n'ibindi vyamwa vyinshi bifise akanovera muri kino gihugu cacu Imana yaduhaye ciza, n'ivyaho bikaba ari vyiza. Ariko nuko ubwo bwiza tubwibagira, tugasanga turiko
turajyana. None rero uburi bumwe na Yezu Kristo, mu myanya na Yezu Kristo niwe yama vyinshi, niwe avamwo ivyamwa vya mutima mweranda, kwa rukundo, kwa kuri, kakanyamuneza, y'amahoro n'ibindi. None twoguma mu rukundo rwa Yezu gute? Yezu yaduhaye umuco. Uburyo bwo kuguma mu rukundo rwa Yezu ni ukuzigama amabwirizwa yiwe. Amabwirizwa nayo sugwena n'ugobeza, nibwirizwa rimwe gusa, rimwo imice ibiri, impande zibiri. Hari gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'umushaha wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ububasha bwacu bwose, no gukunda bagenzi bacu uko twikunda twebwe nyene. Ni Yezu wenyene abitomora mu njiri mwenyerano twashikirijwe na Mariko igabane c'10 akanuka 29 na 30. Ukunda rero Imana, arakunda nabo yaremanye. Imana yaremanye agashusho kayo. Urukundo rero bavukanye niko karanga kabigishwa n'abagenzi ba Yezu Kristo. Urukundo niko karanga kabigishwa, abakunzi n'abayoboke ba Yezu Kristo. Urukundo nigo ruha agaciro ubuzima. Urukundo nigo gwerekana uburemere bwiza. Urukundo nigo gwerekana akamaro dufise ngaha kuri ino si. Umuntu agira akamaro kuko akora ibikorwa vyiza by'urukundo. Abantu bagirana akamaro kuko bakundana. Urukundo nigo rumenyesha abo kwa Yezu n'abatarabo kwa Yezu. Urukundo nigo rumenyesha abakurikira Yezu n'abakurikira Shetani. Abakurikira Yezu nta kindi bashira imbere atari urukundo, n'abakurikira Shetani bashira imbere ugwango, ko Shetani ni sekibi. Urukundo nigo gwerekana rero ubudasa hagati y'abantu basanzwe n'abemera Yezu Kristo, umwana w'Imana yapfuye akazuka. Urukundo niyo ngeso nziza iruta izindi ngeso nziza zose, kuko urukundo rubuze izindi ngeso nziza zose ntaco ziba zikimaze. Urukundo niwo mwitwarariko w'abakristo. Gukundana, kugiriranira neza bikabonekera mu bikorwa no mu kuri kwa rukundo rutagira agahemo. Urukundo rero rwibonekeza cyane mu bikorwa vy'ikigongwe, kwa kugaburira abashonje, kwa kwigisha abatamenya vyinshi, kwa kugabisha no gukebura abacumuzi, kwa gusabira ku Mana bazimana bapfuye, kwa kugira imbabazi abatugira nabi, n'ibindi byabikorwa 14, indi vyerekeye umubiri n'indi vyerekeye umutima. Yohani Mweranda arabitwibutsa muri aya majambo ati, ufise itunga ryo kwisi akabona mwene wabo ari mu bukene ntibimwanke mu nda, urukundo rw'Imana guguma muri we gute? Bane banje, ntidukundane mu majambo no ku rurimi, ariko nidukundane mu bikorwa no mu kuri. N'amajambo hambaye dusanga mu yarwa rya mbere ry'umutima Yohani kigabane ca 3 akaronka 18 na 19. Na Yakobo arabitwibutsa muri aya majambo, musaza we canke mushikawe asanzwe yambaye ubusa akabura icarya, umwe muri mwebwe akamubwira ati, genda amahoro, rondera ico gususurutsa n'ico ufungura, ntimumuhe ivyo umubiri wiwe ukeneye, vyo mumarira iki? Tabisanga mu ibaro rya Yakobo kigabane ca 2 akaronka 15 na 16. Dukundanye hagati yacu mu gufashanya ku mubiri no ku mutima, tuzoba turiko rero turerekana ico turi, kandi tuba turiko turaninahaza Yezu, turaninahaza Imana yo Data, Mwana, Mutima Mweranda. Imana tuyiha agaciro aho turi gutyo abantu baheze bamenye ku Imana rizima,
nk'uko abakristo ba mbere batumye abapagani batari bake bahinduka kubera urukundo berekana, gushika n'aho abapagani babatangarira bati eheraba ingene bakundanye. Ivyo navyo bikaba vyarahinduye isi kubera urukundo rw'abemera Yezu Kristo. Iyo rero abakristo abemera Yezu yapfuye akazuka bakundanye, isi irahinduka. Isi irahinduka, tubimenye aho turi bavukanye ko dufise ubwo butumwa bwo guhindura isi kubera urukundo twerekana hagati yacu, urukundo twereka n'abandi bantu, kubera ko twemera ko Yezu yapfuye akazuka, maze abantu baheze bemere Yezu bongera bamukurikire, we yadukunze urutiziganya. Nta wundi muntu yadukunze nka Yezu. Cyo gituma ubuzima bwacu bw'urukundo ari bwo buheza bukerekana Yezu, bukaninahaza Data, Mwana na Mutima Mweranda. Urukundo dukundana nirwo gwereka bose ko turi abakristo. Urukundo nirwo ruha agaciro ivyo dukora. Niyo ngeso nziza Duramana isumba izindi ngeso nziza zose, nirwo rutugira abantu biteka, abafise Imana muri bo. Dukundanye bavukanye no tugira iteka. Ariko tugukundana hagati yacu gusa uko duhuriye ku idini, duhuriye ku mugambwe, duhuriye ku tundi tuntu tudatomoye, ariko cyane cyane dukundane kuko twemera Yezu yapfuye akazuka, Yezu umwana w'Imana. Gukundana rero niryo teka ryacu bavukanye. Tudakundanye tuba turiko turisubiza inyuma, turiko turituka, tuba turiko turiha amenyo y'abatwenzi. Murabe muri kino gihugu cacu benshi twemera Imana, twemera na Yezu Kristo yapfuye akazuka, none bigenda gute ngo tubeho muri ubu buryo tuzirana urunuka ngo niko tudasangiye ibicanke biriya? Numva ko ari akamaramaza, numva ko vy'ukuri bukise bwacu butarafata neza, bukeneye gufata, ugasanga bifata gose ibintu ataco bitumarira, ni vy'imigambwe cy'ubwoko cy'utujyango akaba ari vyo dushaka gushira imbere, kandi ari ibintu vyo hasi. Mugabo kimwe gisumba vyose bwa Bukristo tukabishira ku ruhande, ugasanga nico tiko ivyo bitagira mvura, nico turiko turerekana. None bavukanye twikubita gashi, duhinduke, tugaruke kugikomeye kuri twebwe, kugirute kindi kuri twebwe abakristo, n'urukundo. Kwa rukundo Yezu yaduha ngo tugwakire, hanyuma turugendere hagati yacu. Iteka ryacu rero bavukanye niryo, sukugira amafaranga, sukugira amazu, sukuba turi abakuru b'igihugu canke b'intara, abaministre. Ubukuru bwacu no gukundana no gukora neza. Ubwo nibwo bukuru bw'agacu bufise agaciro ntangere. Ubwo nibwo bukuru tuza guharanira. Undi bukuru nubwo akanya gatoyi, mugabo uko dukundana niko tuba bakuru, niko tuba abantu biteka, niko duha agaciro ubuzima bwacu, kandi nko duha agaciro n'igihugu cacu. Tugiha agaciro ko dukundana, ko dukoranira neza uko turi kose. Urukundo rero ruca rutuma ya Mana Data, Mwana, Mutima Mweranda iza mu mitima yacu, tukaba ingoro ya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Yezu ati wunkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, tweze tuze iwe tumugira ingoro yacu. Hane na ati wakira amabwirizwa yanje akayazigama niwa nkunda, unkunda nawe azokundwa na Data, nanje nzomukunda nongere ndamwimenyeshe. Tabisanga mu njiri kwa Yohana mwana kigabane ca 14 akarongo ka 21 na ka 23. Kuzigama amabwirizwa ya Yezu Kristo no gushira mu ngiro ico ayo mabwirizwa adutegeka, no gukundana. Gira ibwirizwa ryanje ni mukundane nkuko nabakunze. Ino ibwirizwa rigenga ubuzima, ibwirizwa ntabanduka rigenga ubuzima. Kurya mu buzima bwose hari amategeko, kugira ngo igihugu kibeho kirafite amategeko.
none twebwe abakristo tafisi ibwizwa shingiro ry'urukundo, ibwizwa risigera rihinduka rizokwamaho, kuko nibwirizwa ry'urukundo. Urukundo nago ntiruhinduka, ruva ku Mana kandi ruzokwamaho. Gukora ico Yesu adutegeka niko kuba abagenzi biwe. Muzo bagenzi banje mukoze ico ndabategetse, ni kuvuga yadutegeka gukundana. Muga ntitushaka gukundana tutanywanye nawe, tutakiriye gwa rukundo yangabirano y'Imana, kugira ngo umutima wacu wihambirire kuri Yesu Kristo, maze uko tunywana n'umukama Yesu niko dushobora no gukunda abavukanye, ni kuvuga kubifuriza ineza no kubakorera ineza, haba uje ku mubiri nijerekeye umutima. None ivyamwa byo gukundana ni ivyahe? Nkuko Yesu Kristo yabidutomoreye, ivyamwa byo gukundana na kanyamuneza. Nababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kari mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ego bavukanye, urukundo naho rutushikana, mugabe bikaba bishinze imizi ni kwa kwemera Yesu umwana w'Imana yapfuye akazuka. Niho rero kwa kwemera izuka rya Yesu bitaba ari mu majambo, ariko tubishira mu buzima bikagaragarira rero muri uko gukundana. Wemera ko Yesu yapfuye akazuka, nta kindi yitwararika atari urukundo, nta kindi yitwararika atari kuguma mu rukundo rwa Yesu, mu nywanyi bwa Yesu no gukunda abandi. Mbega dufasha akarorero, ntawo gena gufasha abandi adafise inguvu, atafunguye yo hava bafira imbere. Tuma rero natwe dukunda abandi kuko na Yesu tunywanye nawe. Gicore ikimenyetso kitabesha cerekana ko vy'ukuri twemera izuka rya Yesu, byatumye haba intango y'ubuzima bushasha, maze ubuzima bwo ngaha kwisi bukaba ari integuro y'ubuzima bw'imyaka yose mu buhirwe, kubera ibikorwa vyiza by'urukundo n'ikigongwe, canke ubuzima mu magorwa imyaka yose, canke umuriro udahera, kubera ko twanse kugendera mu rukundo. Cyose rero bavukanye bizohera, ibi twishimikiza ngaha kwisi bizohera, yaba amafaranga, yaba amazu, ivyo byose bizohe, ubutegetsi buzohera ngaha kwisi. Hasigara iki? Hasigara urukundo. Urukundo niko ruzosigara. Urukundo nago ni kwa kubana n'Imana imyaka yose. Hatari urukundo naho ni umuriro udahera, kwa gutandukana n'Imana imyaka yose. None rero umaze kumva ivyo oye, witegure rero kwa buzima bw'imyaka yose mu kugenda ryabwizwa ry'urukundo, kuko nico Yesu Kristo yagutegetse. Umve ko utagende mu rukundo ubu uriko urapfa nabi, ari kugendeye mu rukundo uriko cyukururabaho, niko kubaho, nibwo buzima nyabuzima. Nijo rero ndabifurije mwese mwumviza Radio Maria Burundi, kugira ngo ryubwizwa rya Yesu Kristo turigendere, twerekane ko vy'ukuri Yesu yapfuye akazuka, Yesu umwana w'Imana. Tugire Kristo. Naganze musaserdoti umukama, murakoze cyane, murakoze kwino nyigisho ihimbaye kandi inahambaye mudushikirije mu Kristo. Uri kuratwumviriza aho uri hose, twumvise ko gukora ngwico Yesu adutegeka ngo ariko kuba abagenzi biwe. Wumva ushaka kuba umugenzi wa Kristo, urashaka kuba umugenzi wiwe, ngira mwumvise ibica bisabwa, kandi ngo wemera ko Yesu yapfuye akazuka, ngo nta kindi yitwararika atari urukundo. Murakoze cyane musaserdoti kutwigisha neza, umukama nabi bahezagirire. Igice cya mbere cya kino kiganiro gisa nikirangiye. Ushobora kuba wakozwe ko nino nyigisho, ushobora kuba ufise n'ikibazo, canke ushobora kuba ufise nico woterera kwino nyigisho. Akanya nakawe aho uhereye hose uri kuratwumviriza mwa kino kiganiro c'inyigisho Ndoramana. Aho naho urabicisha kwizi nimero 22 23 98 hamwe na 80. Ni nimero ya limitere 61 23 98 hamwe na 47.
ndazisubiramwo 22 23 98 80 61 23 98 47 n'ubutumwa bugufi murashobora kubwandikamo mucishije ku 79 80 59 59 mwo kwandika ubutumwa bwumvikana kibazo cyumvikana gitomoye neza niho muheza mukishurwa neza mugatahura. Mbere yuko twinjira mu bibazo dusabe umusaseredoti abanze nawe amira amate aruhuke gatoyi yitangura heze abahe inyishu zigenewe. Lambert abe aratugumiriza mu kanya gatoyi. ngo mukamara tubwira ko urukundo dufitaniye kwa rigo ruzomubwira ko turabigishwa biwe. Amen, alleluia. Iryo niryo jambo twokwama dufatira ko urukundo ni gwiza. Musaseredoti hari uwanditse ati gira amahoro patiri murakoze cyane n'uwitwa Bonite ari muri Paroisse Rukago ari kubungwaba muri Paroisse Kamenge ngo murakoze kunyigisho mubahaye. None ngo umuntu yoguma mu rukundo rwa Yesu Kristo ngo gute ngo muheza gigwe. Egome arakoze Bonite. Yesu Kristo wenyene aradutomorera neza ingene umuntu yoguma mu rukundo rwiwe. Tuguma mu rukundo rwa Yesu Kristo tuzigamye ijambo rya Yesu n'amabwizwa ya Yesu. No kuvuga kuzigama ijambo rya Yesu cyangwa amabwizwa ya Yesu mu ntumbero kuyakurikiza. Turiko turakurikiza ico Yesu Kristo. Inge gato murantunga hari umuntu ku murongo. Allo? Ego mahoro neza. Ni Renovato Paroisse Rukwavu. Egome. Ikibazo wewe wama wadukwirikiranye ijana kwijana bazo ikibazo umusaseredoti. Egome ikibazo kiwanje. Yesu aravuga ngo ni mukuri n'abakunzi. None ko tubona yadusanze amaboko umusaraba agahura n'ingorane nyinshi. Twebwe natwe twobigenza kugira abigenjeje. Ikindi kibazo gira kabiri. Aravuga arahirije jambo yavuze ati ni mukundane nkuko n'abakunzi. Sinzi rero gukundana yaguma mu muco ukuntu uko rugiye rukundo rwa Yesu yuko natwe ariko twoca tuguma dufise. Murakoze. Urakoze cyane. Egome kamwishure. Yesu niwe karorero kacu muri vyose mu rukundo. None Yesu atweretse urukundo gute? Yaratwitangiye aremerera apfa kumusaraba kugira ngo turonke ubuzima.
natwe rero igihe cyose dushize imbere ineza turondera gukorera neza abavukanyi tuba tubiko turamwigana kuko twebwe abakristo twigana Yezu Kristo twisunga Yezu Kristo ibyo Yezu yakoze nicyo natwe turondera kurangura muga tukabifashwamwo nawe nyene ubwiwe n'inema y'Imana kuko tutari kumwe ataco twokwishoboza uko niko rero twokundana nkuko Yezu yadukunze ni kuvuga kwama turondera gukoranira ineza kuna Yezu nta kindi yadukoreye atari neza birashika rero bikatugora mugabo bitugoye tukakora nabi ni ukwemera gusaba imbabazi kugira tugaruke mu rwa rukundo rw'umukama. Murakoze tugaruke kuri cya kindi wa Bonite kimwe yari yabajije. Bonite rero nariko navuga yuko Yezu adutomora ingene twoguma mu rukundo rwiwe ni kuzigama amabwirizwa yiwe nimwazigama amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje nkuko naje nyine nazigama amabwirizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Nuva rero ico Yezu yambwirizwa na twayagarutse ko ibwirizwa y'urukundo gukunda Imana uko rero tubigendera niko tuguma mu rukundo rwa Yezu Kristo. Uko turangurishije ijambo ry'Imana tubwira nk'akarorero Yezu mu mabwirizwa hariho ntiwibe ntiwice ntusambane ntubeshe ntiwifuze kwiba ntiwifuze gusambana usonere so na nyoko uhimbaze umunsi w'Imana usenga Imana yose yikune kuruta byose. Uko dugerageza gukurikiza amabwirizwa niko tuguma mu rukundo rwa Yezu Kristo. Uko ijambo rya Yezu tugerageza kurigendera niko tuguma mu rukundo rwiwe. Murakoze cyane murakoze. Harundi yagize ati patiri ati ndagize gakeye n'uwitwa Denise ari Igitega ngo arahimbawe cyane niyo nyigisho ngo mubahaye ngo arabashimiye gose. Hanyuma cabaza ikibazo ati none iyo ufise urukundo ngo abo muba mubana ntibabe barufise bikanka ko bohuza kubera atarukundo nabo baba bafise ngo ucu vyifatamwo gute? Egome na Yezu arazi ko Yezu ni rukundo yamakura neza mugabo abo abari iruhande yiwe nk'abafarizayo nabigisha ntibamukunda ariko ntivyamujije kubandanya bakunda. None rero aho uri wewe ni gushaka umuzirikanye ko urukundo niko rwatsinze. None rero abo bantu gerageza kubakunda kubiyegereza kubasabira kuko uko kubiyegereza no kubasabira kuko bakorera neza nivyo buke biheza bikabavura bagaheza nabo nyene bakinjira muri iyo ntumbero y'urukundo. Murakoze tugumi Igitega nahone witwa Alexi yagize ati arabashimiye cyane ngo mbarizo umusaserdoti w'umukama nk'abantu bo mu madini ngo atandukanye ngusanga nko gufasha abakene ngo bisunga abasengera iwabo gusa ngo ubwo ni ngo rukundo. Urukundo ntirugira imbibe urukundo gwerekeza kuri bose. Iyo tugumye rero hagati yacu nk'abakristo twebwe twagufashanya abakristo gusa ntaco twadukoze cakatabonetse. Yezavuga ati mukunze abakunda gusa ico muba mukoze ni igiki cakatabonetse. Gato padiri arundi muntu. Allo muri bande muri he? Habimana muri Sikrisari Maranda. Habimana ni paruwasi yihe? Paruwasi Kinama muri Sikrisari Maranda. Bazi ikibazo ubwa mbere ho mbanje gushima no gukenguruka ko izo nyigisho zadufashije cyane. Kazo rero nagira mbaze nk'umuntu agiye nko muri nevene agasaba Imana urukundo kandi akabirongera ingabirano yo gusabikanya ariko ubyabije mu ngiro hakabaho agahaze kinyo cyane kugira umuntu abishikemo rero umuntu yocakori. Murakoze reka bishura. Hariho kimwe no kusaba ingabirano yo gukundana gusabikanya ariko kandi ikindi ni gusaba n'inguvu zo kubishira mu ngiro ari kuvyifuza no kubironka ariko kugira ngo bitange naho nyene bigusaba inguvu. Nico gituma rero ari gusaba ngo umukama gufashe ukora iciza wacifuje ariko kandi hariho kugikora. Inema y'Imana rero niyo iheze igafasha haba mu kwiyumvira neza cyangwa kuyikora. None rero no gusaba Imana ngo igufashe. Murakoze. Ku kibazo ca Prosper Gitega yaravuze ati hari abari mu madini bafasha abo madini wabo gusa. Nako navuga yuko urukundo rutagira imbibe.
urukundo nibwo gwerekeza kuri bose tugumye mu dusangiye idini cyangwa kandi kagwi ntacyo twadukoze kitabonetse urukundo ntigugarane tugarana urukundo ratwugururira bose ko na Yesu Kristo ntiyakunze abayahudi gusa yarakunze n'abapagani natwe rero tuza kumva yuko ugukundana bitahagaze hagati y'abasangiye idini canke ibindi ariko urukundo gwerekeza kuri bose abo bose bakeneye gufashwa nibo urukundo gwerekeza ko ukora urukundo ntaraba uyu mugwi uyu ngo dusanga idini dusanga oya urabi wo musanga idini ntuba wemera Yesu umwamuri mu by'iwanyu mu nyungu ziwanyu. Murakoze cyane. Harundagiza ati Shalomo hasa n'uwanditse ikibazo ngira ntiyatawe inyigisha ariko muho muco nditwa Zaveri bari muri Gitomo Pawasi ya Gitongo ngo yaragize ati ngo mbega iyo umuntu akunze ngo badasanga igitsina ariko akagerageza kwirinda kumugirira nabi aba ariko aragaragaza urukundo ngo Yesu ashaka we ngira yabitawe nabi yazize ko urukundo ari gukunda ngira ngo no gutegera neza bwa mbere abantu dusanga igitsina no kubakunda no kubakunda no kuvuga iki no kwifuriza neza no kubakorera neza ni naho rero nutange umuco ubifuriza neza no kubakorera neza ko nitwokundana hagati y'abasanga ibitsina gusa oya no kuturu umukama turemye mudasa udufashanye ariko urwo rukundo twarutumbereye nyene ryashaka ry'Imana uko Yesu ashaka dukundana akariko tubigenza ya mu rukundo ukunda abandi ntabagirira nabi ntabasambanya ntabonona iyo rero ubyo muri yo ntumbero yukubagiza mu bwiza y'umukama uri mu rukundo rwiza uno mu Kristo wo mugagara abandanya basabira imigisha ngira ngo inyigisho mutanze yamukoze ko canke yayutahuye cyane agize ati murakoze cyane musaserdoti w'umukama ku nyigisho muturonkeje ngo murabatera intege kenshi mw'ubwo bwiza bw'Imana ngo mubironkere umugisha ngo nwitwa Edouard yikundana Paroisse Saint Joseph. Arakoze naco mu mubwira arakoze Edouard arakoze mukama muheza gira mukomeze urukundo rwiwe aho ni byiza. Ubundi yagize ati ndabaramukije nwitwa Richard ari Igitega kandi mbega ngiyukunda umuntu nawe akanka ubwo rukundo woca ngo wifata gute? Yesu naho abantu batamukunze bose ntiyaretse kwitanga wewe umukunda umuntu umusabira kuko gukunda niyo nzira nziza uri mu nzira nziza uri mu nzira nziza rero nta kwivamo no kwigumamo. Hari ubundi yagize ati ndabaramukije ngo turashimye kwizo nyigisho mwabahaye ngo nimuhezagirwe cyane ngo mubasabire ngo bobo ngo urukundo rutarashinga imizi neza ngo kugira ngo nabo baruronke. Ni Claudine ari muri Pawasi Kamenge. Yego me ni gusabirana na twese kugira ngo dushinge imizi mu rukundo kuko nibwo buzima bwiza kwa mu rukundo nibwo buzima. Yego musaserdoti mu kubandanya ko abandi bandika mwoshobora kubwira bariko baratwumviriza mu kino kiganiro ibintu nyamukuru biranga urukundo. Yego me murakoze. Yego twavuze ko twishimikije mu ry'Imana urukundo nibikorwa. Urukundo nibikorwa none rero ibikorwa navyo biratomoye hari ibikorwa twokwita kwari kimenyetso cy'ibindi bikorwa byose nibya bikorwa by'ikigongwe jerekeye umubiri n'ivyerekeye umutima ni 14 kimwe cyose kikafa ico ku mubiri kikajana n'ico ku mutima nk'akarorero hari guhembura abashonje ico nico ncerekeye umubiri gufasha abantu ku mubiri ariko kandi umuntu atungwa n'injya gusa latungwa n'ijambo ryose riva mu kamano k'Imana kwa kwigisha batemenya vyinshi kubigisha ijambo ry'Imana kubigisha ko Imana ibakunda ibitwararika mu kubagaburira ku mutima. Uyu muntu yigishijwe rero kigisha ijambo ry'Imana hanyuma kahinduka akemera ubumufashije gose nico bituma rero urukundo nibikorwa sama jambo gusa ari kubwira umuntu neza ariko kandi igikomeye ni gikorwa kuko twibukanye ko Yesu atubwira ati
abavuga mukama si bazokwinjira mu bwami bw'ijuru n'abakora ico datanga mu ijuru ashaka gukora rero none ijerekana urukundo ni ibi bikorwa 14 indwi vyerekeye umubiri n'indwi vyerekeye umutima nivyo rero dukora umwe wese ivanye n'ivyo arimwo kugira ngo ibyo bikorwa dukore tubikora ko twemera Imana ko dukunda Imana kandi ko twizigiye bwa buzima bw'imyaka yose mu kubikora twe tugaragaza urukundo nta bindi rero cyerekana urukundo atari bikorwa na Yakobo yabigarutse ko na Yohana yabigaruka ko mbega mbonye umuntu agenda gusa canka shonje kavuga ati niwigira amahoro Imana iguhezagire utamufashije ngo umuhe ngo umugaburire wo ukoze iki urukundo rese amajambo ni bikorwa n'umukuri murakoze cyane dukiri ngaho nyene musaserdoti hari umuntu yabajije ikibazo ati nk'abantu bafise ibintu bakavuga ko bagomba gukora urukundo ngo bafashe banaka ugasanga yagiye gufasha umuryango iwabo yagiye gufasha inshuti kandi hariho umuntu atacu bapfa n'ikintu abona amerewe nabi nk'ivyo twobishira mu rukundo canke abayacaguye ego biravana ugukunda abandi hari abagenzi ubwa mbere naba mbona hafi yanje mugabo sino kuyobagiza abo tuvukana ngiye gufasha abandi nabo nyene ndabafasha ariko sinca nguma muri bo gusa ndugurukira n'abandi yivanye nico n'uburyo mafise no gufasha bose rero babo tuvukana dusangiye umuryango n'abandi dusangiye umuryango kuko bose turi birimo vy'Imana benshi barabatijwe n'abana b'Imana none rugufashanya ni urukundo rero rugurukiye bose murakoze cyane hari undi yagize ati ndabahaye gakeye n'uwitwa Regis Arigitega ngo barigeze kuja gukora igikorwa cy'urukundo mu bitaro ngo basigaje udusabuni tubiri haza umuntu amerewe nabi ngo batumuhaye abandi badasangiye ukwemera baca barabatuka ko bacagura ngo bafasha bamwe ngo muri ico gihe ikibazo ciwe ngo muri ico gihe bari kuvyifatamwo gute sinategere neza musubiremo afite n'abantu ngo bagiye gufasha hama basigaje agasabuni kamwe baca bagaha ngo umuntu badasangiye ukwemera hama babantu bari kumwe baca barabatuka ngo bacaguye abajije uko yari guca vyifatamwo none nkumva ko bafashije bose suko bagututse kuko ubivuze uko oye we arafise we agomba kwikwegerako sivyo mugabo wewe waje gufasha abantu urabonye n'abandi harabo bateguye kimfasha aba mugabo hari n'abandi baca ubona ko bikenewe none rero uwo muntu ubona ko akeneye gufashwa ubishobora uramufasha nyine abandi nabo wafashije bagashima bituma rero ufashwa ntaca avuga ati jewe bafashije gusa ariko akoma n'abandi nabo nyene mu bishoboka bafashwe sifashwe ndumwe gusa n'abandi bafashwe murakoze musaserdoti hari umuntu abajije ikibazo gikomeye cyane nanje nkunda kwibaza ko cyane agize ati shalom ati mbega ko abakozi bo mu nzu usanga ahenshi binubwa n'abakoresha babo bigatuma ngo nabo babanka kandi ngo baraba Kristu none ngaho kweri urukundo rwa Kristu atwigisha ruba ruhari kubwa mbere abakozi bo mu nzu baramuzanye agakora mu nzu yawe utangwe kumwinuba yabihetse ni kuvuga yuko umukozi hari ingene muvugana gukora hanyuma umukozi nukumubahiri nukumusonera mu rukundo hari gusonera abandi none rero akora abakristo umukristo ari mukoresha yotegerejwe nawe nyene umukozi akamufasha akamufata neza nta mwinube bishitse nta udakora amakosa akoze amakosa akamukosora hanyuma vyanse akuba ati yakazi karakunani mugabo ntiyoca mwanka mwinube kuko winubye umukozi wo mu nzu uzi ko asigarara mu nzu nawe wagiye ku kazi none
ivyo yateguye wo bifungura gute utangwe kumwinuka dufate nyene patiri aha nibaza ko abaje ikibazo bifise imvo nyinshi urashobora gusanga mwe nabo bakozi umukristo aba bakoresha benshi abakoresha n'abakristo ati genda usume bavuga ngo akanyama kamya kikabi kandi karanakundwa agasuma akabitegura ibifungurwa by'umukoresha wiwe hanyuma nawe ugasanga kwa kwinubwa aramubari ati wewe cugenda ufungure kuba ubugari n'ibiharage canke ibi bijumbu niki vyose biraribwa ariko bashimikiye bati none mu gihe atampaye kuri tujya tuntu tuba natwe tumeze neza mba rwa rukundo ruba ruhari ngaho bisanzwe umukozi umukozi ari wateka murabisanga vyose ndashaka guhisha ahishwa ko ari wabiteka wabiteka usangira vyose byo wasumye niwe yagiye kubisuma babitegura none akanyama hariho kiwe gatoyi nta kuvuga ngo ujya ngo afungura ibi ngo natwe dufungura ibi oya nibikunda amaze kuba ari umwizigirwa ari we abiteka ari we abiteka kandi bumviriza cyangwa ateka numviriza hanyuma basi ko ndizi ko batabaza kumva reka numvirize ko byahiye neza agaca afata nk'akantu kanini akarutsa hariho nabo nabonye usanga amuhariye ati turi bangahe turi batanu wa mukozi ntamushiremo agacamuha nk'utwo tunyama dutana ati teka ivyuza ko mukonyene nkaho biba bimeze gute kandi wa ari umukristo uri umukristo hano kwikosora murakoze cyane murakoze ndabona umwanya uratujanye turangize mbega musaseridoti none ahanini inyigisho yashimikiye ku rukundo mu masegonda makeyi urukundo nyago ngo barumeze gute urukundo Kristo yigisha biwe atwigisha ko twokundana rumeze gute yego urukundo ko rumeze ni kwa kwifuriza ineza uwundi no kumukorera neza ubwo niko rukundo bwa tukabigira kuko twemera Imana kandi twizigiye Imana twizigiye bwa buzima budahera iyo tugira ntitubigira kubera twebwe tubigira kubera Imana none ko Imana yadukunze natwe dukundane mu gukundana nakwe twagukoranira ibikorwa vyiza twakwifurizanya ineza ubwo niko rukundo murakoze cyane musaseridoti umukama ngo kwemera Yezu umwana w'Imana yapfuye akazuka kudutegereza ugukundana mwavyumvise ko no mu ijambo ry'Imana ryanditswe n'umutumwa Yohani ikigabane ca 15 uva ku barongo k'icenda gushika ku 14 habitubwira ngira ibwirizwa ryanje nimukundane nkuko nabakunze iyo niyo yari shingiro y'inyigisho yacu yuno munsi mwakino higaniro c'inyigisho ndoramana dukengurukire cyane uno musaseridoti igoye akaza kandi kubigaragaza kwigisha igiguceranda c'Imana musaseridoti turabashimiye ngira ngo tunabakengurukire muzokwama mubikora egome kanya kadukundiye zokwana tubikora natwe nawe ndagukengurikiye nkengurikirana bavukanyi bose bumvirije radio Maria Burundi kandi baterereye ndabifuriza kuguma mu rukundo rw'umukama